adafise umwana ategerezwa kubanza kuboneka ubuhinga bwo gupima bamenye icyabitumye nk'uko babivuze hariho ibintu byinshi sitabigaruka ko bishobora gutuma abantu bataronka umwana rero kino gisata cyo gupima indwara kibanza gufasha mu kwerekana ubwa mbere icyabuze icyategerezwa kuba kidahari kugira ngo umwana ashobore kuboneka icyo nakwita diagnostic banza kuvyerekana hanyuma bakabona gufasha rero ingene icyo cyabuze gishobora gusubirizwa cyangwa gishobora gukorwa mu bundi buryo kugira ngo umwana ashobore kuboneka so biciye mu buryo normal nimba ari bashobora gukosora nimba ari bidashobora gukosoreka bagafasha mu buryo bita artificiel bakoze gukorana umugabo umwana akaza kuboneka mu Burundi ni nayo ntumbero yatumye dukora ino conference yuko ni gisata cibanye ni gisata kidakora neza ko murabona yuko ntidunafise icyo no kwita centre cyangwa ikigo kijejwe ivyo bintu rero biragoye kuronka ibiharuro neza na neza kuko abavugwa benshi banavurirwa hano mu gihugu ariko uravye nko muri Afrika ibiharuro bavuga gufata kibanza mu mezi itanga urabona ko ari ibiharuro byinshi aho usanga mu bandi ijana babana amagurupe ijana bavuga ko hagati ya 10 na 15 agira ikibazo cyo kutaronka umwana urumva ni ibiharuro byinshi icyo cyatumye ishyirahamwe ryacu ryiyumviye mu mwaka gukora ino conference kugira ngo ishobore guhimiriza baba abafite icyo kibazo baba bafata ingingo bamenye yuko turi imbere y'ikibazo gikomeye kuko turi mu gihugu abantu bakunda kurondora iyo umuntu rero abuze urubyaro aba ari ikibazo gikomeye kandi kikamukomera kandi kikamukomerera n'ikibano rero icyo cyatumye nyamukuru twiyumvira gushaka ino conference kugira ngo abahinga bazabisobanure hanyuma abantu bashobore kumenya iyo biva uko bimeze nuko bashobora kuvurwa hanyuma bafata ingingo nabo bashobore kumva ko ari ikibazo bafata ingingo zimwe abarwayi bacu bari hano mu gihugu bashobora kuronka ubuvuzi batarinze gusohoka igihugu cyane cyane ko gusohoka igihugu bizimvye cyane twebwe nk'ishyirahamwe igikorwa nyamukuru ca mbere ni iki aba ari cyo guhamagarira abashobora gufata ingingo n'abashobora kugira icyo bafashe muri icyo gisata kugira ngo babanze bumve ko ari ikibazo kuko umuntu burya akora ikintu ariko yabanje kumenya ko hari ikibazo abanze bamenye ko dufise ikibazo turi iruhande y'ikibazo kandi umuntu wese ategerezwa guterera abenegihugu nivyo hariho n'abazi yuko iyo ubaye utavyaye ubona ko mu gihugu tuvyita kandi guhuka aba yibaza ko birangiye ariko nugira ngo babanze bamenye neza yuko biravurwa kandi bigakira rero icyo twebwe nk'ishirahamwe dushobora gukora uyu munsi ni ukubanza kumenyesha abarundi ibyo kino kibazo ko cifashe hanyuma ukurikira mu migambi yacu y'akazoza turafise kuzofasha mu byo dusanzwe dukora mu gupima tuba tumaze imyaka turiko turapima tujya mu ntara hagati nk'uko bivuze hari abafise amikoro makeya tugafasha mu gupima ibijyanye n'amahepatite ivy'igitigu venasi ariko kubera ko niko ari ikibazo ibyo dushoboye kuzokora turategekanya kuzogenda hagati mu gihugu abafise ibyo bibazo turashobora kubafata ibipimo tugafashanya n'amalaboratwari dufise igihe uburyo buzoba bidukunda kugira ngo dushobore gutanga inyishu za mbere z'ibanze zizofasha abaganga kubanza kumenya by'ukuri ikibazo aho kiri hanyuma bize bifashe ndetse n'abafata ingingo kumenya uko bashobora kubyifatamo sino muri rusange nk'ishyirahamwe ry'abapima icyo tuba dushoboye gutanga ibyo dufise mbega uno munsi turabona yuko imico igifise ikibanza kinini bwa mu gihugu cacu mbega miteze guhangana gute n'iyo mico ubusanzwe imico ni ikintu gishobora guhinduka ni ikintu gitera imbere uko abantu biyumvira mu 1900 b'abarundi siko bacikura ibintu byose ni ibintu bigenda bihinduka bivanye yuko haje ivyiyumviro bishasha iyo haje icyiyumviro gishasha gisunika icyari gihari bigatuma gishasha aricyo gishinga imizi uko abarundi bazogenda baramenya ibijyanye no kutabyara icyo bivako n'ingene bivurwa niko ibijyanye n'imico itari y'ukuri izogenda ibatuvako imico yo kuvuga ko abatabyara ari abagore abagabo bo babyara ibyo bikurwako n'ubumenyi iyo haje ubumenyi bushasha imico yonyene utarinze kuyirukana ku nguvu igenda isohoka bikeya wavuze yuko icivugo ari guhanahana ibyiyumviro bijyanye n'ubugumba muravuga n'ingaruka canke ibibazo kenyezi baheza bakagira mu miryango
byoba ari ibihe izo ngaruka zishikira imiryango yo bashikiwe n'ubugumba. Mu kibano turabona ibibazo byinshi cyane cyane iyo umukenyezi amaze kubwirwa yuko atabyara guhera mu muryango hajya abaye bakamenya kumufata umuryango cyane cyane umugabo utangura kubwira umugabo yuko ashobora kuba yubatse nabi yubakanye utarakenewe. Ni ukuvuga rimwe na rimwe hari igihe hari n'abarenze urugero bakavuga ati batuzaniye umuntu aje kuzuza amatwarete gusa kubera ko adashobora kubyara, ugasanga mu kibano mu by'ukuri uwo mukenyezi aciye afatwa nabi, yaba bigashika naho n'uwamurongoye ariwe mugabo wiwe nawe nyine ateba rimwe na rimwe igihe adafise umutima wihangana nawe nyine agatwarwa n'ibishobisho, rimwe na rimwe agafata nawe umukenyezi wiwe kubera ko ariwe atabyara. Canke ku rundi ruhande hari igihe bivyara kurenga ibigo, aho umugabo aca agerageza kuja hanze kugira ngo ashobore kurondera umwana kubera ko yibaza ko umukenyezi wiwe adashobora kumuronga. Canke rimwe na rimwe bigatera isesaguza ry'ubutunzi. Urumva ni ibibazo byinshi cyane biterwa no kuba mu rugo hatabonetse umwana. Icya mbere mu bisanzwe igihe batubwiye neza yuko igihe abantu bubakanye barangura amabanga mpuzabitsina neza, bakuvuga n'imiburiburi inshuro 3 mwiyingo, bamaze umwaka wose babigira ariko bakaba bataronse umwana, igikorwa n'inyifato ya mbere mu kwitura ivuriro. Hanyuma amavuriro niyo aca agerageza gutumbereza cyangwa koriyanta umurwayi aho bashobora kumuvura. Sinababwira ngo azoca yitura ivuriro, ariko umuvuzi wese azitura azomufasha mu byo ashoboye, ibyo adashoboye azomurungikira uwundi kuzoshika ahashikirira abashobora kumufasha.